ndayikundanye n'umutipe tukundane nkuko akabona sokanye na pawanje akamanuka ngo twasokanye n'abashuka dadi kwa atazi ko ari famille yanje reka imba nkaho nta cizere cari gihari numva twama twashwanye numva mbonye nkamusaba jewe nyumbize na gatoya ariko ntiyabashije kunyumva mbonye bigenze uko ndavuga okay reka tubireke kuko urukundo tarimo kwizerana s'urukundo no bafuha none oyo ko gufuha ni kuvuga ati sheri umva hari kwandi urukundo ni cizere ubwira umuntu kuko utagira icizere umuntu kuko umwumva ko karaguca inyuma misi yose ko mutipe yumva ko umenga niko ndamuca inyuma ntiyamanza umubwira gufuha twese abahungu turezi badufuha cyangwa ko turafuhira abahungu twavuga sheri kwa ibi nibi bien ndavyumva ariko umuhungu nawe yumva ko nagize namuciye inyuma kuri papa wanje nkanayi musona ntavyumve you know urumva ibintu bitangaje bo n'ibintu biragoye cyane umva nkamuga trust me ariko akankwinzeye ya Morning Burundi Burundi Burakeye rero turi kumwe n'umutumire wacu ni umuririmbyikazi ariko kandi ni umu tiktokers ni umu influencer amaze iminsi abica bigacika mumaze iminsi mubona amakuru avugwa kuri we mumaze iminsi mumubona mu biganiro ariko kandi mwarabonye indirimbo yiwe nshasha yitwa Ayuwe ni umuririmbyikazi Kessy Shine tugiye kumenya mbega Kessy Shine ni muntu ki indirimbo yiwe tuyimenye ko byinshi ndababwira yuko indirimbo yiwe iri kira trending amugenda kuyirondera kuri YouTube yiwe ya Kessy Shine muza kuraba muce mumenya byinshi kubyo tugiye kuganira hano Kessy turakwakiriye ndabashimiye cyane mbere na mbere ndakubwire yuko uberewe cyane thank you so much kandi kuberwa ibintu bya fashion mengo ni ibintu ziwawe exactly yeah ibanga ryo kugira ngo ugume uberewe nta banga biri mwumva kuberwa ni kwambara nyene ukabona ikintu uri fier naco and then God hayo banderega bapfa gutora nyene je nka jewe iyo mbyibutse nkabona iri hafi niyo nshira je ndategura navuga kandi iyo ntayambaye muzi nateguye ndababara tumva ndi jeune wari gihe abakobwa ushobora gusanga bashobora kumara amasaha abiri ariko aritegura juste yabuze ingene yasohoka bareje siko nkora je kuno nkora ndabitegura nka avant de tombe na dejo zashaka guhera ngati ikindo cyambara umunsi kuryo ngenda muri douche impuzu y'igitanda nkambara and then nkabandanya muri programme zanje iryo banga abakobwa bugiye mu fisi banga rikomeye mu bintu byo kwambara so turakwakiriye rero aha ni kuri TV ya Morning Burundi ariko kandi musanzwe mukurikirana n'imbuga zacu twashatse yuko abanywanyi badukurikirana bamenya mbega Kessy Shine ni muntu ki Kessy Shine umukobwa yubatse ndacyari umwigeme ni umuririmbyikazi mushasha akeneye ko mumushyigikira then ndi umwana mu bana benshi yeah Kessy Shine uvuze amakuru make kuri wewe mugabo bigenda gute byaje gute kugira ngo Kessy Shine yisange ari mu muziki kuko uje mu Kessy Shine aje azanye iki mu muziki igiki cyamuteye motivation yo kugira ngo ugire muziki okay cyambere jimampa naje mu muziki premièrement ndawukunda cyakabiri après kuwukunda je nifuza kuba umu artiste umuririmvyikazi kuva kera name nkundi ibintu byo kuririmba gusa nagiye amahirwe uyu mwaka abariho bicamo yeah waronse abantu bagushigikira oya en fait si ubwa mbere ngiye muri studio nayo maze kuririmba indirimbo nyinshi muri studio ariko neza bwasohoke ariko uyu mwaka sinzi ukuntu byabaye kaya karimbo mbona umenga nyene kosohoka nyene imana irancira inzira yeah okay tubwire rero kuri iyo Ayuwe yeah bano batayizi ya ndirimbo Ayuwe ni indirimbo akayiwe ni indirimbo icuri intimba indirimbo ivuga ubuzima bw'umuntu yabayemwo bwo kutizekwa kwa yeah indirimbo yawe sohoye windiriye ko mu muziki indirimbo ni true story indirimbo ivugwa mu iki ubuzima iyo inspiration kugira ngo uyandike kuko twarabonye aha aho waciye bakubaza
indirimbo ayo majambo waririmbyemo? Bon, indirimbo ayiwe ni inspiration yanje kwanza ibintu byambaye ko ivyo naririmvye ya true story because yuko narabaye traumatisé. Naye bivuze yuko kugira ngo nayanditse ntaratora na titre ndabura titre iyo ndirimbo ndayiha ndavugana n'iyi ndirimbo zoba tuyiha titre imeze gute ariko après nkonce numva ayiwe nyene ayiwe biraza ayiwe numva umenga nakantu ko kakababaro reke kababaro hama kusa ko vyayo true story nayanditse nisunze nyene ibintu vyayo vyambaye ko y'umuhungu yari kutizegwa nivyo nisunze hanene. Tubwire nyene iyo histoire waririmbye histoire usangiza abandi. Okay, kuno vyagenze ndayinkunda n'umutipe tukundane nkuko akabona sokanye na pawanje akamanuka ngo twasokanye n'abashuga dadi kwa atazi ko ari famille yanje leta mba nkaho nta cize cari gihari numva twama twashwanye numva mbonye nkamusaba jewe nyumvirize na gatoya ariko ntiyabashije kunyumva mbonye bigenze uko ndavuga okay reka tubireke kuko urukundo tarimo kwizerana si urukundo no bafuha none oyo ko gufuha ni ukuvuga ati sheri umva hari kwandi urukundo ni cizere ubwira umuntu kuko utagira icizere umuntu kuko uguma wumva ko karaguca inyuma misi yose ko mutipe yumva ko umenga niko ndamuca inyuma ntiyamanza umubwira gufuha twese abahungu turezi badufuha cyangwa ko turafuhira abahungu twavuga sheri kwa ibi nibi bien ndavyumva ariko umuhungu nawe yumva ko nagize namuciye inyuma kuri papa wanje nkanayimusobanura ntavyumve you know urumva ivyo n'ibintu bitangaje bo n'ibintu biragoye cyane numva nkamubwira trust me ariko akanga kunyizera umva rero byarangiye nabi. Umuhungu waba ameze ubaza yuko ari igiki cyabivuye ni basi n'ibyo bintu bya buja bavuga ngo nta muntu agikunda umukobwa umwe niko nabivuga ko niko nabibwiye n'abandi ngo nta muntu agikunda umukobwa umwe urumva ntibakemera ko abakobwa ngira baba bafite nk'abasheri babo I don't know baravuga yuko ahubwo abakobwa ari oya jewe ntawe noshigikira ni ku mpande zose impande zose ubu nta muntu akizera uwundi muntu uko nyene ngo ndagukunze ngo urukundo ngo rwa twenyene turi babiri wapi hanyuma histoire z'abana bica biza gute kugira ngo ugere ahantu Kessy agira ina histoire ya Marse byana mbabaje biranka biranyica ubuzima umva wimagina ko umuhungu ari urukundo rwawe kwa mbere kandi dukundanye bya mbere sinabwo bakunde ukimagina yuko umuhungu muzoba muri kumwe muzovyarada kwa umva mwa ko mwimagina ibintu bidahari no ariko imagina bidahari kazona rero ntibibaye birababaje ingaruka yabyo umva urababara bwa mbere cya kabiri après yo kubabara kandi urashobora gutimbuka urukundo nk'uko byari biri aba ngiye yuko ubu Kessy atacizera mu si cyane kugira ngo n'igiki cyo kugarukana kugira ngo usubire kwizera kuko ugiye mu Morning Burundi, Burundi Burakeye.